twongeye kubaha ikaze banywanyi bacu bakunze bahire mudukurikirana muri mpande zane z'isi. Ikaze muri no makuru atuye kubabwira amakuru hari kwavuga ku isi muri kano kanya. Turababwira havugwa mu Burusiya ku ntambara ariko irahuza igihugu ca Ukraine n'Uburusiya, ndetse turababwira n'avugwa muri Amerika, turababwira n'avugwa mu Bushinwa no ku mugabane wa Afrika bidokondiye. Kaze ndetse no muri Israeli muri ano makuru. Twongeye kubaha ikaze rero banywanyi bacu bakunze bahire, tubibutsa kugira sabone canke kugira subscribe kugira ngo ntimuze muracikwa n'ibiganiro n'amakuru atojwe neza yizewe aca kuri channel yacu. Kaze muri ano makuru. Nkuko twari tubabwiye rero amakuru yacu no munsi n'ubu tugiye kuyahera mu gihugu ca Ukraine, aho tugiye kubabwira ku ntambara iriko irahuza igihugu c'Uburusiya n'igihugu ca Ukraine. Intambara neza igiye kurumanya amezi ane hikwiraba. Intambara yatangujwe n'igihugu c'Uburusiya muco bise special operation. Igihugu c'Uburusiya kikaba carateye igihugu ca Ukraine muco bise ngo bari bagiye gukingira abantu basanzwe bavuga ururimi rw'ikirusiya basanzwe baba mu karere ka Donbas region. Akarere ka Donbas region gasanzwe kagizwe n'intara zine, intara zibiri akaba izo zikuru intara ya Mariupol ndetse n'intara ya Crimea, akaba izo ntara zikuru zigize kano karere ka Donbas region. Izi ntara nazo zibiri zikaba zisa zaramaze kugwa mu minwe y'Uburusiya. Tubibutse ko intara ya Crimea yoyo isanzwe iyoborwa n'Uburusiya kuva mu 2014, aho Uburusiya nyine bwafashije umugwi wabigumuye kuri leta ya Ukraine maze baratera bafata ubutegetsi ku nguvu, maze intara ya Crimea ihita yikura kuri burundu ku gihugu ca Ukraine yomeka ku gihugu c'Uburusiya, ndetse ikagigura uyitwara, ariko uyitwara akaba asanzwe aba ayoboka igihugu c'Uburusiya. Igihugu c'Uburusiya nico gishiraho utwara ino ntara ya Crimea, ariko isanzwe ubu itwarwa mu Burusiya. Kano gace rero ka Donbas region muri rusangi niko igihugu c'Uburusiya gishaka kwagira, aho gishaka kwagira agace kacu bwite, aho rero bivugwa ko nyuma yuko ni Uburusiya bushobora gutsinda intambara amatora y'ibwizwa shingiro yo guhindura amabwizwa shingiro ya zino ntara za Luhansk na Republic Donetsk ndetse n'intara ya Mariupol azoca aba, maze zino ntara zigahita ziba burundu umugabane w'Uburusiya canke zigashigwa ku Burusiya. Na cyane cyane mwibuke ko mu minsi iheze muri indwi iheze mu ntara ya Mariupol Abarusiya baba muri no ntara nako abanya-Ukraine baba muri no ntara muri Rutunga bamaze guhabwa pasiporo kuba yashatse kuvuga rero uhawe pasiporo y'Uburusiya ubaye umurusiya bwite. Ibi rero bamaze imisi babikora, ariko rero Perezida Zelensky wa Ukraine akaba yaravyamira ko uko byagenda kose ko agace ka Donbas region katazigera kaba agace ku Burusiya, ariko Uburusiya nabwo bikaboneka ko bwamaramaje by'ukuri gufata kano gace kugira ngo bukagire agace kabo. Ni muri ano makuru turabwira uko intambara yifashe muri kano gace ka Donbas region hasanzwe ariko harabera imigwano ikomeye, ndetse turabwira n'ubuzima uko bwifashe mu ntara ya Mariupol inyuma yuko Uburusiya bugenzuye ino ntara burundu. Reka tubandanye n'amakuru yacu nkuko tubabwiye. Intambara zikomeye ziriko zirabera mu karere ka Severodonetsk, aho igisirikare c'Uburusiya gihanganye bikomeye cyane gose n'igisirikare ca Ukraine. Tubibutse ko muri kano karere ka Severodonetsk kamaze hafi indwi yose kurabiramo intambara, ariko gace kanyuma ko nyene abasirikare ba Ukraine basigaranye muri kano karere ka Donbas region kose muri rusangi. Akano gace rero kawari ariko gasigayemo ibirindiro vya nyuma by'abasirikare ba Ukraine, aho abasirikare ba Ukraine bariko baragerageza uko bashoboye kose kugira ngo barabe ko giza y'abasirikare b'Uburusiya inyuma, ariko rero abasirikare b'Uburusiya bakaba bararunzweho ariko bwinshi cyane gose. Bivugwa ko ku munsi abasirikare b'Uburusiya bongerezwa, mu gihe bo ku ruhande rwa Ukraine bigoye ko abasirikare boza gutabara bashika muri kano gace inyuma yoho igihugu c'Uburusiya gisamburiye ibiraro bitatu byose byashika muri kano karere gahana urubibe n'intara ya Kharkiv. Intara ya Kharkiv nayo akaba ari intara igira kabiri uvuye ku mugwa mukuru wa Kiev wa Ukraine. Aha rero kano gace ka Severodonetsk ko kaberamo imigwano, bivugwa ko ubuzima ari nk'atabuzima bukihari kubera ibibombe byinshi cyane gose bihasukwa, ndetse koho biguma bihavugira buri kanya. Abantu ngo basike muri kano gace nibura ngo babashika abantu bashika 1500. Aba nabo bakaba benshi bagiriwemo abatama n'abageze mu zabukuru base guhunga imbere yuko abasirikare b'Uburusiya bashika hano. Igisirikare rero
c'Uburusiya kikaba kimenyesha ko gishobora gutanga agahengwe abahunga bagahunga ariko bagahungira mu gice kigenzurwa n'Uburusiya n'umuryango utabara imbabare Croix Rouge wemerewe ko ushobora gutabara abantu kwavana muri kano karere ariko ukabajana mu Burusiya canke mu tundi duce Uburusiya busanzwe bugenzura nk'intara ya Mariupol nk'uko twababwiye. Mu ntara ya Mariupol rero ubuzima bwa bwatangiye kugaruka inyuma yaho Uburusiya bufatiye ino ntara ya Mariupol burundu. Ubuzima bwo buriko buraza aho abantu batari bake bamaze guhunguka bakaba bariko baragerageza bamwe gusanura ivyasambutse, ariko tubutse ko intara ya Mariupol yabamwo hafi abantu barenga miliyoni gatoya imbere yuko intambara iba, ariko rero benshi cyane bakaba barahunze. Ubivugwa ko nibura ngo atabantu bashika ibihumbi amajana 200 basigaye muri intara ya Mariupol, n'inyuma yaho Uburusiya bumaze kwemerera abantu ko bagaruka muri ino ntara inyuma yaho imigwano ikomeye cyane gose yahabereye, na cyane cyane muri ca gihandake ca Azovstal Steel Nuclear Power Plant ahari ikirindo gikomeye cyane gose c'abasirikare ba Ukraine. N'ubu rero ibikorwa muri kano gace ndetse ngo bikaba bibandanya byo kubandanya abatora imivyimba yaheze musi bihumuka. Bibutse ko habomwe cyane gose n'amabombe y'Uburusiya, rero imivyimba iracatorwayo, ndetse tubutse ko mu ndwize twabwiye ko imivyimba yari imaze gutorwayo yari myinshi cyane gose irenga amajana 5, aho igisirikare ca Ukraine cyasavye ko bokwishanza n'imivyimba abasirikare bo ba Ukraine bafise abasirikare b'Urusiya naze bakabaha imivyimba y'abasirikare ba Ukraine. Igisirikare ca Ukraine ngo cyavuga ko kizera ko umusirikare wese apfiriye ku rugamba agomba guhamba mu iteka uko byagenda kose, ariko igisirikare ca Ukraine kikaba caranamenyesheje ko bizogorana no kumenya imivyimba kubera ngo izaramaze kononekara, ariko rero igihe bazoyihabwa bazoyihambana iteka. Twibutse ko ibi n'ubu bitaraba, igisirikare c'Uburusiya ntikiraha imivyimba y'abasirikare ba Ukraine baguye muri no handake ya Azovstal Steel Nuclear Power Plant, ariko rero bakaba barayibitse neza, barayishize mu mafrigo aho ngira ngo inyuma yuko intambara ihera bazokumvikana na Ukraine uko bazohana imivyimba. Twibutse ko n'igisirikare ca Ukraine naco kimenyesha ko gifise imivyimba myinshi cyane y'abasirikare b'Urusiya, kuko zino ntambara ziriko zigwamwo abasirikare benshi aba ku mpande zose, yaba ku ruhande rw'Urusiya n'uruhande rwa Ukraine. Turabandanya tubabwira ivy'amakuru nyene ariko aravugwa muri kano karere ka Donbas region muri rusange. Nyuma yaho rero imigwano ikomeye cyane gose muri kano karere ka Severodonetsk, igihugu c'Urusiya kikaba kimenyesha ko kitarota gihagarika ico bise special operation nk'uko amakungu ariko arasaba ko igihugu c'Urusiya cohagarikira hano kikareka ino ntambara. Urusiya no menyesha ko butarota buhagarika ino ntambara, bwo butanemera ko intambara ruvuga ko ari special operation, bavuga ko ngo bazoyihagarika ari uko iyi special operation igeze ku ntumbero y'ico bayitangurije. Iyi ntumbero nayo rero ikaba ari banga ryo nyene ya President Vladimir Putin n'abajenerali biwe. Ibi amakungu akaba yibaza mbega niki ico President Vladimir Putin avuga ko agomba gushika ko atagishitse ko atazohagarika ino special operation yiwe, nk'uko bivuga abandi bakayita invasion, aho bavuga ko yagiye kunyaga igihugu c'Urusiya. Ibi rero bikaba ari urugero rukomeye cyane gose, yaba kubashigikiye igihugu ca Ukraine ndetse no kubashigikiye Uburusiya. Benshi ntabwo bazi by'ukuri aho President Vladimir Putin w'Uburusiya ateganya guhagarika ino ntambara. Benshi baribaza niba koko President Vladimir Putin namara gufata kano karere ka Donbas region ko gasa nuko kagiye kugwa mu minwe yiwe vuba, aho bivuga ko Uburusiya bugenzura ibice 99% vya kano karere ka Severodonetsk. Awuzi rero niba Uburusiya koko bumaze gufata kano gace ka Severodonetsk nako ka Donbas region muri rusange, munadutunga ko Uburusiya buzoca buhagarika ino ntambara. Ariko rero igihugu ca Ukraine kikaba cyamaze gutangura kwitegura mu kwigiza abanyagihugu begereye kano gace ka Donbas region, na cyane cyane abegereye mu ntara ya Kharkiv. Abanyagihugu rero mu ntara ya Kharkiv bakaba batanguye guhungishwa bajanwa kure, bamwe bajana Kyiv ndetse n'ahandi kure yahariko harabera n'imigwano, kuko igisirikare c'Uburusiya ca Ukraine kimenyesha ko ngo hoba hari imigambi yo kubandanya no gutera ibindi bisagara inyuma yo gufata kano karere ka Donbas region. Aho rero babona ko umuvugizi w'igisirikare ca Ukraine yamenyesheje ko ngo kwitegura intambara, ndetse n'abatasi bo mu burengerazuba bw'isi bamenyesha ko intambara ishobora kumara umwaka canke urenga ikiba. Atabuzi rero ko neza ibiri mu mutwe wa President Vladimir Putin, ariko ibiboneka byo nuko ibimenyetso byose bibonekana nuko biboneka ko President Vladimir Putin bafise imigambi yo kubandanya intambara no mu zindi ntara, cyane cyane aho bamaze imisi abasirikare b'Uburusiya bagira ibitero mu ntara ya Lviv ndetse n'intara ya
ya Kharkiv isanzwe ihereranye na kano gace. Ibiro bivugwa ko vyoba ari nk'ibimenyetso vyerekana ko Uburusiya butagomba guhagarikira intambara muri kano gace ka Donbas region, nk'uko benshi bavyibaza ko Uburusiya bufashe kano gace ka Donbas region gasanzwe ari bice 20% n'igihugu cose ca Ukraine ko bushobora guhagarikira hano, ariko rero biboneka ko atamugambi Perezida Vladimir Putin afise, na cane cane ko biboneka ko igisirikare cyo muri kino gihe gifise inguvu cane gose zikomeye, ndetse bamaze no gutosora ibyabagoye mu gihe c'intango, cyane ko bavuga ngo isuka ikarihira ku rugamba. Rero abasirikare b'Uburusiya bamaze kubona neza uko bashobora gukora iyi ntambara. Rero bikaba biboneka ko ubu intambara bariko barayikora bitanabateye ubwoba, ndetse atari nkaho ari imikino bariko barakina, kubera ubu ngo n'abasirikare bapfa ko ntibagipfa ku bwinshi cyane gose nko ku ruhande rw'Uburusiya, ndetse ku ruhande rwa Ukraine n'ubu Perezida Zelensky arashamenyesha ko ngo nibura abasirikare 100 b'abanya Ukraine bapfa ku munsi n'abashika 200 bagakomereka muri zino ntambara zikomeye. Tukivuga rero ivyino ntambara turabwiye ko muri iyi nyene umuminisitiri wa mbere w'Ubwongereza ari nabatwara Ubwongereza Boris Johnson yagendeye igihugu ca Ukraine ku nshuro ya kabiri nyuma yuko abategetsi b'Uburayi bari bavuyeyo. Akaba rero bivuga ko yaraje kwihaniza Perezida Zelensky ko atohirahira ngo yemere mu biganiro vy'amahoro vyoba hagati yiwe n'igihugu c'Uburusiya, mu gihe igihugu c'Uburusiya coba kikiri ku butaka bwa Ukraine, ngo kugira uyu Boris Johnson yavuze ngo nuko kugira habe ibiganiro abasirikare b'Uburusiya bubanza kuvanwa ku butaka bwa Ukraine, maze ngo kaba ibiganiro vy'amahoro. Ibi navyo rero kaba biboneka ko ari indoto abasirikare b'Uburusiya badashobora kuhita bava ku butaka bwa Ukraine gutyo gusa. Ngira ngo igihe ibiganiro bakumvikana ivyo Uburusiya budashaka ko Ukraine ikora, maze Ukraine ikavyemera, ngira ngo niho amahoro ashobora kuboneka muri kano gace. Nta n'ubizi naho nyene ko Uburusiya buzokwemera guheba zino ntara bumaze gufata, mu gihe Ukraine yo nayo imenyesha ko atana gace na gatoya canke imetero imwe izohebera igihugu c'Uburusiya. Ntawuzi ko bazokomeza bagwane, niba bakozokomeza bagwane naho ntawuzi aho iyi ntambara izohera. Turababwira rero mu kanya muri amakuru ibindi bihugu bisa nuko bigeramiwe n'intambara, ndetse intambara ishobora kwadukira mu bindi bihugu. Ibi bikaba bivuga ko n'intambara ya gatatu y'isi yose ishobora guhita yadukiramo mu gihe bino bihugu bikurikira vyoterwa n'Uburusiya, nk'uko abantu benshi batanguye kunuganurwa ko Uburusiya bwaba bufise imigambi yo gutera bino bihugu navyo. Ibindi bihugu rero binuganurwa twarababwiye ubwa mbere n'igihugu ca Polonye, igihugu ca Poland ko binuganurwa ko Uburusiya bushobora gutera kino gihugu, cyane cyane ko bimaze kuba ku munsi inshuro ya mbere yo mu ndwi heze harabaye deba kuri televiziyo nkuru y'igihugu, aho rero abari muri iyo deba canke muri ico kiganiro bamenyesheje ko n'ubundi ngo atamahoro Uburusiya bufise yuzuye, ngo mu gihe ngo special operation yakozwe muri Ukraine ngo izoba itarakorwa mu gihugu ca Poland canke mu gihugu ca Polonye bivanye n'urimi ukoresha. Kino gihugu rero kikaba gisanzwe coco kiri mu muryango wa NATO. Ibiro bikaba biboneka ko igihe Uburusiya bwotera kino gihugu ca Poland ko umuryango wa NATO uhita utabara, na cyane tubise ko kino gihugu ubu hariho abasirikare hafi 90,000 bo mu muryango wa NATO bamaze gushigwa muri kino gihugu, kuko gutinya ko kino gihugu gishobora guterwa n'Uburusiya. Tubise rero kino gihugu naco ko cyahise kimenyesha mu ndwize nyene kicumva aya makuru yaciye kuri televiziyo nkuru y'igihugu c'Uburusiya ko gishobora naco gukorerwaho igaterwa, ko cace ciyemeza kongereza abasirikare. Cyari gisanzwe gifise abasirikare 150, kikaba cemeza ko kigiye kugira nibura abasirikare 400 canke 350, kikaba caciye kigurana miliyaridi 6 z'amadolari nako trillion 6 z'amadolari y'abanyamerika, aho kugiye ngo kubaka igisirikare gikomeye cyane gose gishobora guhangana n'Uburusiya. Bavuze ko hakobogwa mu minwe y'Uburusiya ngo fuma bagwa mu madeni, niko cegera c'umushikiranganje wa mbere atwara kino gihugu ca Polonye yavuze ko rero ngo bagiye kwangaja abasirikare benshi bagure ibikoresho bigezweho vya gisirikare, indege zishasha zigezweho za gisirikare za Amerika, ndetse bagure n'amato y'intambara
ntambara rero ngo bikaba bizobafasha kuba bashobora guhangana n'Uburusiya mu gihe Uburusiya bwo bitera nubwo bari mu muryango wa NATO rero bavuga ko batokwizera ko umuryango wa NATO wonyene ukwiye kugira ngo ubatabare ahubwo nabo ubwabo bakwiye kuba biteguye bakaba bashobora kwitabara. Tubivuze ko kino gihugu gisanzwe gifise n'amahandaki manini cyane gose cubatse yo mu kuzimu mu gihe n'igihe ndetse hoba ibitero vy'amabombe ya nucleaire ko kino gihugu gifise aho cimvye abanyagihugu bacu bose bashobora gukwigwayo kandi bino binogo bagize vyo mu kuzimu vy'amahandaki amabombe ubumara bw'amabombe ya nucleaire bukaba budashobora kuba bwobashikira barashizeyo ibishobora kubakingira. Iki kinogo baracerekanye n'umumenyeshamakuru wa Al Jazeera ndetse n'umumenyeshamakuru wa BBC barekanye ibinogo bafise ariko ntiberekana neza ibice birimwo ariko baragiye berekana ivyo binogo ko bafise ko bamaze kwitegura muri ubwo buryo. Rero ibisigaye rero ngo bagomba kwitegura mu gisirikare gikomeye turabwiye ko bagomba kwinjiza abasirikare benshi kandi bazokwinjiza n'abanyamahanga ntibaratangura recruitment twabwiye ko tuzabamenyesha tuzokuba tubikurikirana hafi tubamenyeshe uko bizogenda nibatangura kurokita niba hari abadukurikirana baba bashaka kuzogerageza kuja muri ico gisirikare kivuga ko n'abasirikare bazohembwa umushahara ukwiye kubera ayo mafaranga bazobongereza kugira ngo bakomeze igisirikare. Turabandanya n'amakuru yacu tubabwira ikindi gihugu kiri ku rutonde bivugwa ko Uburusiya bushobora gutera bafitaniye imishamirano muri kino gihe. Ikindi gihugu rero muca hafi kandi ico gisa nuko cegereye neza gifise umupaka munini cyane gose basangiye n'Uburusiya ni igihugu ca Eritrea naco rero kino gihugu muri imisi ifitaniye umubano mubi. Kino gihugu naco nyene kandi ca Eritrea kikaba gisanzwe kiri mu muryango wa NATO. Iki gihugu rero muri iyi ndwi kikaba carahagaritse imihora amatrene y'Uburusiya yahora camwe atwaye ibidandazwa n'amakamyo. Ibi rero bikaba byateye ishavu cyane gose ubutegetsi bw'Uburusiya aho bavuga ko kino gihugu bagiye kugikorera ko vyanka vyakunda ndetse mu ijambo ryejo kuri televiziyo nkuru y'igihugu umuvugizi w'icegera umuvugizi nako w'umushikiranganji bwo kwivuna abansi igora akaba yamenyeshije ko ngo Uburusiya ngo butazokwemera kwihanganira abantu bose bashaka guhungabanya umutekano wabo ngo mu nzira canke iyo ariyo yose. Ibi rero bikaba vyavugwa mu gihugu ca Eritrea ko kiriko ngo gishaka guhungabanya umutekano mu kwanka ko inzira za trene zahora zica muri kino gihugu zibandanya zihitana cyane ko iyi nzira ya trene batari basanzwe bayisangiye n'Uburusiya no mu kubakwa ikaba yarubatswe ku bufatanya bw'Uburusiya n'igihugu ca Eritrea. Rero bakavuga ko Uburusiya butagiye kwihangana ndetse mu itangazo ryavuye mu biro by'umukuru w'igihugu Kremlin bimenyesha ko mu gihugu ca Eritrea ngo hamwe kitokwisubira ku ngingo yacu ngo kizokwicuza ngo kuko abanyagihugu ngo igihugu cy'Uburusiya kizobahana ku buryo ngo abanyagihugu ngo ba kino gihugu ca Eritrea ngo bazokumva uburemere bw'ibihano igihugu cy'Uburusiya kizoha kino gihugu mu gihe igihugu ca Eritrea kitokwisubira ku gifute ino ngingo. Kino gihugu ca Eritrea naco kivuga ko cafashe ingingo kuko ngo ibidandazwa bisanzwe biriko biraca muri kano karere kabo ngo ari ibidandazwa vyafatiwe ibihano n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ngo rero nk'umunyamuryango wa NATO ngo Uburusiya ngo Eritrea yashize mu ngiro ivyo umuryango wa NATO wafashe. Rero nta ubumva impamvu Uburusiya butavyumva ko Eritrea igomba gushira mu ngiro ivyo umuryango wa NATO wamaze gufata. Ariko rero Uburusiya bwo bukaba bubona ko ibi ngo ari ukigenza gukomeye cyane gose ku gihugu ca Eritrea aho rero bamenyesheje ko bagiye kwihora vyanka vyakunda mu gihe Eritrea itokwisubirako bakaba bahawe imisi 3 yonyene ngo babe bisubiyeko kugira ngo bahindure ingingo muri batayihindura Uburusiya nabwo bukaba bugiye kubakorera ko ndetse abantu bakaba batanguye kuvuga ko Uburusiya bwo buteganya no kuhakorera ibikorwa vya gisirikare ndetse no kuhatera mu gihe bibaye ngombwa kuko ngo kano gace kino gihugu cugaye kara gace gafasha cyane gose igihugu cy'Urusiya mu kunguruza imizigo iva mu tundi duce tw'Uburayi ndetse no mu duce tw'Uburusiya nyene aho kano gace ngo kari agace k'ingenzi cyane gose ku gihugu c'Uburusiya.
Turabandanya rero n'amakuru yacu tuve muri kano gace k'Uburusiya ndetse na Ukraine ahavugwa intambara n'impinyikwe kuri intambara ndetse n'impuha z'intambara. Tugende muri Amerika. Muri Amerika rero ibiciro vy'ibitoro bibandanya kuduga cane gose ndetse n'ibiciro vy'ibifungurwa muri rusange bikabandanya kuduga. Perezida Biden rero hariko aragerageza uburyo bwose uko ashoboye kose kugira ngo arabe ko yogabanya inoduga ry'ibiciro rikomeye, aho abantu benshi cane gose bavuga ko ubuzima bubagoye cane gose muri Amerika muri kino gihe kubera iduga ry'ibiciro vy'ibitoro n'ibindi bifungurwa by'ibanze. Na cyane cyane twibutse ko ifungurwa nk'ibifungurwa by'abana muri Amerika ubu bisa nuko byabuze, aho nubwo biboneka bigoranye. Rero Perezida Biden ngo afise umugambi wo gushiraho itegeko ryitwa tax holiday relief. Iri tegeko rikaba ngo ryofasha ko abantu bakurirwaho nibaza amasense 50 ku litiro y'igitoro, ni hafi yaho bagura igice cyayo bagura ubu. Bavuga ko litiro y'igitoro riri ku $1 rimwe ndetse n'ibice hamwe n'ibice birenga. Rero bikaba bivuga ko igihe itegeko rya Perezida Biden yorishira mu ngiro ngo ryogabanya nibura umuzigo w'abantu bagura ibitoro ngo n'ibindi biciro bikaganuka. Ariko rero ku munsi w'ejo Perezida Biden yaragerageje kuvugana n'abantu bose amasosiyete afise ibitoro muri Amerika kugira ngo bareke kubandanya baduza ibiciro, nubwo ibiciro ku isoko mpuzamakungu biriko biraduga ngo ariko rero bagerageze, ndetse akaba yemeye ko bagiye kurekura ibitoro byo biri mu bigega vya Amerika bisanzwe biri mu bubiko kugira ngo bagabanye iduga ry'ibiciro. Akaba rero yasabye amasosiyete asanzwe adandaza ibitoro ko atakwiyika mu kiza ngo ace amaboko abanyagihugu ahubwo agabanye ibiciro, cyane cyane ko muri kino gihe ubutunzi bwa Amerika bugeramiwe. Nkuko biri mu cegeranyo cerekanwe cyashizwe habona n'aba CEO bashika 500 b'amasosiyete akomeye muri Amerika, berekana ko uyu mwaka Amerika izotakaza amahera menshi cyane, ndetse amasosiyete menshi azohomba kugara, ndetse bakavuga ko atagikozwe vuba ngo ndetse bishobora kumara hafi imyaka 3 yose bakiri mu cyo bita recession, aho ubutunzi bwa Amerika buzoba buri hasi cyane gose butaduga. Ibiro bikaba bivuga ko abantu benshi cyane gose bazotakaza akazi, ndetse n'amasosiyete menshi agahomba akugara mu gihe ngo ataco kugwa mu maguru masha, nubwo biboneka ko ico kugwa coco kidashoboka mu gihe intambara y'Uburusiya itazobirahagara, kuko bano basiyo bamenyesheje ngo ivyinshi biriko biratuma ubutunzi bwa Amerika busambuka ngo niherekanya ry'ibidandaza chaîne yo guherekana ibidandaza ku isi isa nuko itari kwirakora neza kubera intambara z'Uburusiya na Ukraine. Twibutse ko ibidandaza byinshi cyane gose byaca mu kirere cy'Uburusiya, kirere cyose kikaba caramaze kugara ikirere cyabyo ku masosiyete amwe akaba atemerewe n'indege zabo guca mu gihugu cy'Uburusiya, na cyane cyane amasosiyete yo muri Amerika kubera indege z'imizigo z'Uburusiya nazo zabujijwe kwinjira muri Amerika. Ibiro bigatuma bano badandaza bakuru ba Amerika babura ingene abatwara ibidandazwa byabo nk'uko byahora mu nzira nziza byari birimo, bigatuma tinda guca mu nzira ya kure. Ibi navyo bigatuma rero ibidandazwa bizimba, ndetse bigatuma rero amasosiyete ahomba ku bwinshi. Ibi rero bituma rero stock market ya Amerika amaze gutakaza amahera menshi cyane gose umwaka. Stock market ya Amerika imaze gutakaza hafi imiliyaridi zine z'amadolari y'abanyamerika. Murumva ko amahera ari menshi cyane gose, ndetse bikaba bivugwa ko ngo mu mpera z'umwaka trillion 2 zitatu zizoba zimaze gutakara z'amafaranga y'amadolari y'abanyamerika kubera ngo isheni y'urudandazwa itariko iragenda neza kubera intambara, ngo ndetse bakaba bifatanya na COVID-19 uko nayo nyene yashizemo akayo. Ibi byose rero bikaba ari ibyago bihanze cyane gose, bikaba biboneka ko isi iriko ija mu byago bikomeye. Tubutse ko Amerika igiye muri recession canke ubutunzi bwabo bukorotse. Ubutunzi ku isi yose burakoroka kubera Amerika ariyo muri kino gihe isa nuko itwara isi mu by'ubutunzi, ariko tubutse ko Ubushinwa nabwo mu butunzi bushobora kuba ari ubwo bwa mbere muri kino gihe, nubwo Amerika itavyemera. Abashakashatsi benshi bavuga ko Ubushinwa bushobora kuba bwaraciye kuri Amerika. Amerika rero ikaba yahise, ikindi yakoze Amerika nuko yagabanije amatagisi, ibyo bita tarife ku masosiyete y'Abashinwa kugira ngo barabe ko ibintu byo kwinjira ku bwinshi bivuye mu Bushinwa kugira ngo n'ibiciro bigabanuke. Ibi byose rero muriboneka ko atakintu biko yatanga. Abahinga rero bakavuga ko intambara yonyene ya Ukraine n'Uburusiya ihagaze ariyo ishobora gutanga agahengwe k'ibi byago biriko biraba ku isi muri kano kanya. Turabandanya n'amakuru yacu.
turabandanya rero n'ano makuru yacu tubabwira nyene ivyago biriko birategwa n'intambara y'Uburusiya na Ukraine. Intambara rero y'Uburusiya na Ukraine iriko irabandanya kuba ntabwo itejeje ivyago ku mugabane umwe gusa, ariko rero no kuri mu mugabane wa Afrika intambara iriko iraba muri kiriya gihugu iriko igira ingaruka zikomeye cyane gose ku mugabane wa Afrika, aho ibifungurwa no ku mugabane wa Afrika bitanguye kuduga ndetse bimwe bigatangura kubura na cyane cyane nko mu bihugu bisanzwe byari bisanzwe bisumira cyane gose mu gihugu c'Uburusiya n'igihugu ca Ukraine. Twavuga nk'ibihugu vya Misiri na Algeria n'ibindi na za Tunisia byari bisanzwe bisumira ingano nyinshi cyane gose mu Burusiya ndetse na Ukraine, aho bivuga ko bino bihugu vyasuma ingano nibura ibice 40% muri Ukraine, kubera bino bihugu vy'abarabu byo muri Afrika barakoresha ibiva mu ngano nk'ama spaghetti cyane gose ndetse n'imikate ku bwinshi kurusha ibindi bihugu byose. Twibutse ko ibihugu nka Sudani navyo nyene vyasumira ingano nyinshi cyane gose muri Ukraine ndetse no mu Burusiya. Ibiro bino bihugu bikaba navyo bigeramiwe n'inzara mu gihe zino ngano zitariko ziraba. Mu Burayi nuko naho Uburayi nabwo buragiraniwe n'inzara ikomeye cyane gose, aho ibiciro vyaduze yaba ibitoro n'ibindi. Uburayi bwo basanzwe bafise nibura ry'ibitoro rikabije cyane gose mu bihugu bimwe byo mu Burayi, aho biboneka ko rero mu Burayi ubuzima bugiye kugorana cyane gose, naho nyene atagikoze mu maguru masha, aho abanyagihugu bo mu Burayi ibihugu bimwe bamaze kugira imyerekano inshuro nyinshi cyane gose basaba ko amareta yabo yogira ico akoze kugira ngo ubuzima busubire koroha. Rero muri kino gihe boneka ko ubuzima bugoye, aho supermarché agenda kurondera ibintu kabibura, ibiryo byose bikaba ari ingaruka mbi z'intambara iriko iraba hagati y'igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Uburusiya. Uburuyi rero bukaba buriko buragerageza uko bishoboka byose kugira ngo buhamagare perezida Zelensky ko yoja mu biganiro n'Uburusiya kugira ngo barabe ko ubuzima gusubira kugenda neza muri kano karere ku Burayi. Ariko rero bikaba biboneka ko Zelensky nawe afise indi mitego ikomeye, aho Amerika n'Ubwongereza badashaka ko yoja mu biganiro, mu gihe rero Burayi bwo busaba ko yoja mu biganiro. Rero ivyo bikaba bituma rero bino hari ukutumvikana hagati y'abategetsi b'Uburayi ndetse n'abategetsi ba Amerika n'abategetsi b'Ubwongereza. Twibutse ko Ubwongereza butakiri umuryango w'ubumwe bwa Buraya, bwamaze kwikuramo ivyo bise Brexit, bakaba baravuyemo. Rero Ubwongereza busigaye bwigenga. Twibutse ko mu muryango w'ubumwe bwa Buraya Ubwongereza ari bwo bwari butunze cyane gose kurusha indi miryango. Ubwongereza rero bukaba bwigenga. Ubwongereza bikaba biboneka ko bufitaniye umugambi umwe na Amerika wo kudashaka ko intambara yohagarara ya Ukraine n'Uburusiya, na cyane cyane aho bavuga ko bazogerageza kubandanya babigwanisha President Zelensky uko bashoboye kose, maze hirukane abasirikare b'Uburusiya ku butaka bwa Ukraine, ngo maze raho ngo niho hashobora kuba ibiganiro by'amahoro, mu biganiro byizewe, ngo kubera impande zose ziba zerekanye ugukomera kwabo. Ibi rero bakaba aribyo bizera abanyamerika ndetse n'abongereza, bavuga ko bashaka gukoza isoni perezida Vladimir Putin. Ariko abasesanguzi b'ivy'intambara bakavuga ko ibi byo biri kure cyane gose kuba bashobora kuba abotsinda abasirikare b'Uburusiya ndetse bagakoza isoni Vladimir Putin nk'uko bavyibaza. Ahubwo abandi bavuga basaba ko ahubwo ko horaba ukuntu hoshigwaho ibiganiro vy'amahoro maze intambara igahera, cyane cyane ko intambara iriko irateza ibyago ku isi. Perezida Zelensky ku munsi w'ejo mu kiganiro yagiraniye n'abategetsi b'ubumwe bwa Afrika yabamenyesheje ko bakwiye guhaguruka bakamushigikira mu kwiyamiriza Uburusiya, ngo ntibasubire kuba ari abadafise abo bahengamiye, ngo ahubwo bashigikire igihugu ca Ukraine maze cyamiriza Uburusiya, aho yabwiye ko inzara iriko iraba mu mugabane wa Afrika iriko iraterwa na perezida Putin ubwiwe, ndetse n'abanyaburayi nabo mu nama bagize ejo bakaba bemeza ko bavuga ko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ari uriko ateza inzara ku isi, aho bavuga ko ifungurwa yazigize ikigwanisho kindi ariko arakoresha muri kino gihe, kuba yarugaranye ingano z'Uburusiya ndetse akugarana n'ingano zo muri Ukraine, akaba ndetse yarugaranye umwavu. Ubuse ko igihugu c'Uburusiya cyo cyari gisanzwe giha umwavu isi yose, umwavu mwinshi cyane gose wava mu gihugu c'Uburusiya, kandi umwavu warumaze kwizerwa ku bihugu byinshi cyane gose ko ari umwavu mwiza wava mu Burusiya. Ari Uburusiya bukaba umwaka butasohoye umwavu. Ibi rero bikaba bituma n'ibihugu vyarimye umwaka ataco vyimbuye, rero bikaba biriko biratera inzara ikomeye cyane gose ku isi muri kino gihe. Ndetse aho ubushakashatsi bwa FAO yashyiramwe mpuzamakungu ry'imfungurwa ku isi na PAM berekana ko
atagikozwe vuba inzara ishobora guhitana abantu benshi mu myaka iza, ndetse na cyane cyane nk'ibihugu bisanzwe biri mu bugaragwa, cyane cyane ibihugu bivugwa ni nk'igihugu ca Kenya ndetse n'igihugu ca Ethiopia, havugwa na Sudan na za Egypt n'ibindi, aho kuri ibyo bihugu bivugwa ko abantu benshi bashobora gupfa bahitanywe n'inzara mu gihe atacokorwa. Ariko n'Uburayi rero ntibwasigaye inyuma, hari ibihugu bigeramiwe cyane gose gusumvya ibindi, aho abanyagihugu baguma baja mu myiyerekano kugira ngo hagire impinduka ziba. Ariko rero biboneka ko ata mpinduka zishobora kuba mu gihe intambara ya Ukraine n'Uburusiya itoba irahagarara. Turifuza rero ko twese intambara yohagarara maze amahoro akaboneka, ibintu bigasubira mu rutonde nk'uko vyamye. Naho rero tuciturangiriza hano makuru, ariko tubibutse ko muri Amerika nako muradutunga hari amakuru tutababwiye. Muri Amerika hari ku munsi w'ejo harabaye ikindi gitero cyo bitwaje ibigwanisho. Umuntu witwaje ibigwanisho muri Texas yarinjiye mu ishure maze ahita yica abarimu babiri, yica n'umunyeshuri w'imyaka 18. Aho igipolisi carihuse kuza gutabara, ariko rero yari yamaze kugira imbohe abanyeshuri mu ishure aho yari yanugaye. Rero igipolisi kirateba kwinjira, igipolisi aho cyariko kirabomora ku nguvu ngo cinjireyo, yahise arasa abo barimu babiri, ndetse ngira ngo yica n'umwana w'imyaka 19, ariko igipolisi kikaba carashoboye kumwica. Ibyo bikaba byabaye kuri uyu ku munsi w'ejo uheze, aho rero muri Amerika ibi by'ibitero bisa nuko vyabaye umugenzo wa buri munsi, aho ibitero biguma biba nk'ibi bihitana abantu benshi cyane gose, ndetse ukibaza ku gihugu cya Amerika kiri mu ntambara nk'ibindi bihugu byose biri mu ntambara. Naho ducitwangiriza amakuru tubibuza kugira sabone cyangwa kugira subscribe bakoresha ururimi rw'icongereza, mushishikare gukurikirana amakuru yacu n'ibiganiro byacu bica kuri channel yacu. Mwakoze, Imana ibazigame, mushishikare kugira ibihe byiza, mugire aho muba mubahwe, ndetse Imana izigame imiryango yanyu. Aho